Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushika kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa kunyinyurana ririko riraba hagati bihangange ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tukaza kuraba ko yariko aravugwa mu gisata ca politike ibene c'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Niba hari bamwe mu bagabo b'ibihangange dufise muri kino gihugu muri iyi misi ya none harimo General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vy'intwara mweto ngaha mu gihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo arongoye tamajoro y'igihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko rero ari karanyinyurana n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza. Benshi barazi ko mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igihugu cy'u Burundi carungitse abasoda bivugwa yuko barenga gato ibihumbi 10. N'abasoda bagiye hagatirano yabaye hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Gusa kandi kurungika abasoda mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntivyari gukorwa umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi General Prime Niyongabo atazi ivyari vyo. Ni ukuvuga ko kandi mu makuru hari idiri zose President Evariste Ndayishimiye yagiranye n'umukuru w'igihugu cya Kongo Felix Tshisekedi zose Prime Niyongabo nawe afise ico aronkamwo. Rero mu minsi iheze harabaye kunyinyurana kudasanzwe hagati y'umushikiriza manza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza ndetse n'umukuru w'igisoda cy'u Burundi General Prime Niyongabo, gushikaho Prime Niyongabo we avyuka isaha 6 kigira kwiborera rikuru rya Mpimba mu gihe hari abasirikare bivuga yuko bari bajeje kwinjizwa iryo bohero. Abo basirikare bikavugwa yuko iyo bavuye mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari ibintu bajabukana cyane iyo baje gutora bimwe mu bipfungurwa biba bigenewe abasoda b'u Burundi bari muri ico gihugu. Ndagira ngo rero tugaruke tubica irya nino, gusa fyonda subscribe s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibazi igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru, reka tubitangurire ngaha. Ivyabaye mu bohero rikuru rya Mpimba mu ijoro ryo kuwa mbere rishiro wa kabiri w'indwi iheze hari kugenekerezo ya 28 ishira igenekerezo ya 29 mu kakaro uyu mwaka nakataraboneka. Isaha zine z'ijoro intwazangabo zibiri mu gisirikare cy'u Burundi zarinjijwe ibohero zirandikwa mu gitabo c'abanyororo zishigwaho bita muri quartier Infirmerie. Isaha 6 z'ijoro General Prime Niyongabo ubwiwe yarishikiye ku ibohero rikuru rya Mpimba, bikavuga yuko yari yagiye ajanye n'abasoda benshi cyane bari bamucungereye muri iryo joro. Ubwiwe yarashitse ku ibohero rikuru rya Mpimba atanga itegeko ko izo ntwazangabo zigomba guhita zisohorwa ibohero, atategeko na rimwe akurikije mu bijanye n'ingene abanyororo basohorwa mu Mpimba. Bamwe bati yarakoresheje igikenye, abandi bati yarakoresheje akajagari mu rwego rw'ubutungane. Bamwe bati boba bariko baraharira cyane ku gitoro n'inzahabu ziva mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Indwi zibiri imbere yuko zino ntwazangabo zifatwa hari hafashwe umugwiza atunga yitwa Juvenal Hajayandi batazira Ngomi afise societe ikomeye bita Nueva Vista bene uruganda Etracopa rukora amafu y'ibigori n'imyumbati. Juvenal Hajayandi yari yarigeze gufatwa imbere yagirizwa n'umugwiza atunga w'umunyarwanda Protais Dushimirimana nyene Ditko, nawe yari yafashwe mu ntango z'umwaka yagirizwa urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro. Protais Dushimirimana kugeza ubu we aracari mu Mpimba. Ico gihe ca mbere Juvenal Hajayandi yarafashwe ararekugwa. Ubu naho kandi Juvenal Hajayandi aherutse gufatwa habanje kubisaka ahari uruganda rwe rusya ibigori, niho basanga hari amabido 6 y'igitoro anyegejwe kuri urwo ruganda. Ikindi kandi kitigezwe kivugwa cyane cyabonetseyo yoba ari inzahabu. Ivyo bitoro nizo nzahabu bivugwa ko biva mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bizanywe n'abasirikare b'u Burundi. Bamwe bati ese none Juvenal Hajayandi yabikuye hehe ko we atari umusirikare? Hakaba hari imigenderanire ivugwa idasanzwe hagati ya Juvenal Hajayandi n'abatwara igisoda cy'u Burundi.
Amasoko yacu mu gisoda aravuga imigenderanire ikomeye iri hagati ya Juvenal Hajayandi na General Ndayizigiye Batazira Muzinga yahora arongoye ingabo z'u Burundi ziri kugwana mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nkuko amakuru abivuga, mu kwa gatanu guheze Muzinga yagenywe kubicegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi zigwanira hasi, ariko nanone akaba ari we abandanye gukurikirana ingwano yo muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Muzinga kandi akaba asanzwe anapanze akabari ka Juvenal Hajayandi. Uyu Juvenal Hajayandi anafise kandi isoko rikomeye ryo kugaburira abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Imodoka za gisirikare z'u Burundi ziva muri Kongo zije gutora kwa Juvenal Hajayandi bimwe mu bipfungurwa bigenewe abasirikare bari muri ico gihugu. Gusa amasoko yacu akemeza ko izo modoka zitaza ziri gusa. Aya masoko akavuga ko ziza zizanye igitoro zivanye muri Kongo be n'inzahabu. Cyo tutazi nuko ico gitoro kigugwa muri Kongo canke ko cibwa mu kigenewe abasirikare bari muri ico gihugu. Amasoko yacu rero akavuga ko runo rudandazwa rw'inzahabu rurimwe abategetsi bo hejuru mu gisirikare bakomeye cyane no mu gihugu, kuko ngizi inzahabu zoba zishogwa i Dubai, no kuvuga muri biriya bihugu vy'Abarabu. Kuwa mbere uheze rero intwazangabo zibiri z'u Burundi zaraje zivuye mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo zije gutora imfungurwa z'abasirikare. Imbere yo kuza zarakibwe kuko zari zaramaze kuronka amakuru yifatwa rya Juvenal Hajayandi. Zaje zicura ko zitegerewe nabo mu butungane, eka ari nayo mpamvu imodoka yaje igaragara. Uko zino ntwazangabo zavyiketse niko vyagenze. Zarashitse zica zirahagarikwa, ariko imodoka isatswe ntaco bayisanzwemwo. Za ntwazangabo zaciye zijanwa gusamba kwa Procureur General de la République. Uko niko amasoko yacu bivuga kugeza ubu. Ngo zoba zarasambishijwe kuva isaha 8 z'umurango gushika mwijoro, hanyuma zirungikwa gupfungwa mu iborero rikuru rya Mpimba. Isaha 4 z'ijoro niho zinjizwa mu iborero zijanwa muri quartier bita Infirmerie. Amasoko yacu akavuga ko General Prime Niyongabo yamenye ayo makuru atevye cyane mwijoro. Ku murango muri parike bo baranamurondeye baramubura. Prime Niyongabo yapfuye kuvyumva, nawe abarahagurutse isaha 6 z'ijoro yarashitse ku iborero rikuru rya Mpimba asohora za ntwazangabo arazitahana. Ubundi ngiyo umunyororo amaze kwinjira mu Mpimba kugira ave bisaba ko procureur asohora ordonnance de libération provisoire, hanyuma umuyobozi w'ibohero nawe agasinya billet de regissement. Ivyo vyose vyoba vyarakozwe muri iryo joro. Ni ikibazo cibazwa. Bamwe bakavuga ati Urundi bwa Varisto Ndayishimiye amategeko nta kibanza agira. Ni igihugu ca bugabo bwigaba aho igikenya arico kivuga. Ngo umunwa w'inkoho ukomeye kurusha amategeko. General Niyongabo yaravyerekanye icese mwijoro ryo kuri uwo wa mbere. Ahangaha rero umuntu agasigara yibaza ico Juvenal Hajayandi afungiwe, kuko ivyo bamusanganye nyene vyo arazwi, we ntakurwako. Amategeko ayahonyora uko ashatse. Nkuko bivugwa kandi bamwe mu basoda bari bamaze gufatwa iryo joro, uwamaze kumenyekana akaba ari Major Nsabamahoro Bernard. Ubundi nawe bakaba bivuga ko iyo bayitwa Colonel Joseph izina ryiwe rindi rikwiye ntitwigeze turironka. Ngivyo rero ibiriko biravugwa muri ico gisata. Reka hano makuru yacu tuyabanarize ku bindi biriko biravugwa cyane cyane kuri bamwe mu bategetsi b'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bariko barafatirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura bakarungikwa i Kinshasa. Gusa imbere yuko tubageza ko ayo makuru, reka tubanze tubabwire kuri dosiye ya wa muganga bivugwa ko yishe umwana yanse kuvura. Hariya hirya Igitega umuganga aciriwe imyaka 3 yo gupfungwa kubera kwanka gutabara umwana aremvye. Ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu yaciriwe ku munsi wa gatatu muganga Diomede Kabura imyaka 3 yo gupfungwa yagirizwa ko yanse gutabara umwana aremvye. Uwo muganga w'imyaka 45 y'amavuko yagerewe n'icaco kwanka gutabariza umwana w'imyaka 9 Moses Igiraneza yapfuye hari mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 26 mu Kakaro ari mu gisata c'indembe ku bitaro bikuru vya Gitega. Urubanza rw'ikibiriraho rwabereye mu ibohero rikuru rya Gitega rwarerekanye ivyo muganga yagirizwa. Kubw'ivyo yagirizwa rero, nubwo yahamagawe kenshi n'umuforomakazi yagiye kudodora ku muryango, muganga Kabura ntiyitavye. Parake yavuze ko iyo nyifato ibabaje kandi inyuranye n'akarangamutima k'umwuga, aca amusabira igihano cyo gupfungwa imyaka 3.
ababuranira wabuze umwana aribo Maître Arsene Bapfamukanwa na Serge Giraneza basavye ko muganga yirukanwa mu kazi agatanga n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 300 z'amarundi. Ababuranira uwo muganga abashingwamanza Ferdinand Hakizimana na Clement Nzeyimana bo basavye ko uwo baburanira yokwezwa, bagasigura ko nawe nyene ubwiwe yaragwaye muri iryo joro afise ingorane zo guhema akanadahwa. Ivyo bikaba arivyo vyamubujije kuja kuvura uwo mwana. Inyuma y'umwiherero sentare yemeje ko muganga Diomede Kabura yagiriwe n'icaha imucira imyaka 3 yo gupfungwa n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 50 z'amarundi azohabwa umuryango w'umuhisi. Urwo rubanza rukaba rwaravuzwe ko vyinshi kubijanye n'akarangamutima k'umwuga wo kuvura mu Burundi mu bijanye no kwakira indembe mu bitaro vyo mu gihugu nk'uko amakuru abivuga. Mu yandi makuru kandi nkuko biriko biravugwa, reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa mu gihugu ca Tanzania, aho hariko haravugwa vyinshi ku mpunzi z'abarundi ziriyo. Hongere no gukubitera bwo bari hatiri impunzi z'abarundi guhunguka. Nkuko vyatangajwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi, ngo abategetsi ba Tanzania barabandanya gushira igitsure ku mpunzi z'abarundi, ubu bakaba bariko bazitera ubwoba baciye ku mashiramwe y'abagira neza. Ayo nayo yaragabishije impunzi ko ibikorwa vyazo bizorangira mu kwezi kwa Kigarama uyu mwaka, ivyongereza ubwoba bw'uko bazohungurwa ku nguvu. Indwi iheze cyane yabaye yarimwo umuruho ku mpunzi z'abarundi ziba mu karere ka Kigoma, ahari ikambi ya Nduta na Nyarugusu, aho izo mpunzi zashikiye. Ku munsi wa kane intumwa z'indongozi za Tanzania zerekejwe n'abaserukira amashiramwe y'abagira neza zaragiye mu ikambi ya Nduta. Urongo iyo kambi ntiyari umunwa mu kuvuga ko Tanzania ibona nabi impunzi z'abarundi ku butaka bwayo. Yongeye koko ibishoboka vyose bitegerezwa gushirwaho kugira izo mpunzi zitahuka imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Agasaba amashirahamwe y'abagira neza gushikiriza iyo ngingo mbi, ariko inezera Tanzania niko yavuganye agahemo. Amashirahamwe y'abagira neza nayo yatangaje ko ibikorwa vyayo bigiye guhera. Amashirahamwe y'abagira neza akorera mu makambi Danish Refugee Council, International Rescue Committee, World Vision na Save Children yarakurakuranye mu gufata ijambo amenyesha ko ibikorwa vyayo bigiye guhagarara. Userukira Save the Children we ntiyaciye ku ruhande mu kuvuga ati ntitugishoboye kubandanya tuba imfashanyo kuko uburyo bwabuze. Tugiye kugara muri Tanzania no mu bindi bihugu 6, ariko muracafise amezi 5 kugira ngo mutahe iwanyu. Ayo majambo yarasubiriwe ukonyene n'abaserukira igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nandi mashirahamwe. Ayo mashirahamwe akora mu bisata bikomeye nk'amazi, isuku, indero, uburaro no gufasha abageze mu zabukuru canke abafise ubumuga. Ishiramwe mpuzamakungu PAM ryo ryamenyesheje ko ryamaze kugabanya imfashanyo y'ibifungurwa ku bice 50%. Uti nta na kimwe cerekana ko ibintu bizohinduka, ahubwo birashobora kunyuka, niko uriserukira yashikirije. Mu bijanye n'amagara y'abantu, Médecins Sans Frontières yamenyesheje ko hari ubukene bw'imiti no kugabanya abakozi bayo. Ivyo ikavuga ko vyatewe na politiki ya leta ya Tanzania hamwe n'ubukene bw'amafaranga. Impunzi mu gacerere kandi ngo zihebuye zikoraniye ku kibuga ca zone ya 5, impunzi ntizubahutse kubaza ikibazo na kimwe. Uti ntaco dufise tuvuga, turabona ko iherezo ryacu ryegereje, ntaco twoshobora gukora, amarira yacu kumbe ntihavuye yumvigwa, niko bashikirije mu kuyakira. Bamwe bisizo nyigisho nk'insiguro zibagiriza bavuga ko ari uburyo bwo kubatera ubwoba. Umukuru w'igisagara cyo muri Nduta yarondewe na SOS Media Burundi yaremeje ko hari ibintu vyifashe nabi. Nawe muri bimwe mu vyo yatangaje yagize ati impunzi ziriko ziyandikisha ku bwinshi kugira ngo zitahe, zirateye ikigongwe, twaragurishijwe. Birababaje rero kubona abagira neza bakurikiza umukino wa leta ya Tanzania nkuko agaragaza umubabaro. Iminsi ibiri imbere y'ivyo uwo mugwi nyene wari wagendeye kambi ya Nyarugusu. Inyigisho zari zimwe, ubutumwa bwari bumwe, ijambo ryari rimwe, niko umuyobozi w'iyo kambi yavuze. Iryo terabwoba rero ngo rikaba riteye ukubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi.
Impunzi ziriyamiriza izo ngingo zo kubatahukana mu gihe amategeko mpuzamakungu azikingira harimo n'amasezerano y'i Geneve yasinywe mu mwaka w'1951 yerekeye izina n'uburenganzira bw'impunzi. Aya masezerano agatanga uburenganzira ku mpunzi, akerekana ivyo leta itegerezwa mu kuzikingira. Ayo mategeko ategekanya kandi ko impunzi zifatwa neza bishoboka cyane cyane mu bijanye n'akazi, indero, gufashwa n'ubwigenge bwo gutembera. Itegeko rikuru ni ryo kutirukanwa, rikabuza amareta kwirukana arungika impunzi mu mareta mu ubuzima bwazo buba bwobangamirwa. Bikavugwa yuko impunzi zirenga ibihumbi 100 arizo ziri muri iyo kambi, akaba kandi harimwo n'abarundi benshi cyane. Akaba ari muri Anunge, akaba arimwo muri iyo kambi, akaba harimo impunzi z'abarundi 110 kandi uko amezi agenda ejo ngo ntabo hasa ntataboneka neza bivuye ku kiringo cyo guhagarika imfashanyo cyashikirijwe muri Kigarama umwaka uheze. Ngorera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'Umuhuza TV Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora. Amakuru yacu yo arabandanya.